Nous sommes si reconnaissants dufise amashimwe ku Mana kubwo ivyo ikora byose, et nous kandi sommes toujours misi yose mécontents de ce que turababazwa n'ivyo umwansi akora. si nous pouvons faire la différence. Yaba twashobora kugira gutandukanya tuba tumaze gufashwa. Très très attristé, No musi ndababaye cyane kuko impliqué dans une affaire nashizwe mu bintu byo mu muryango mvuye mu Buswisi. je ressens en quelque sorte Numva mu buryo bumwe très grande tristesse. mfise umubabaro kuri ivyo bintu. Une seule parole m'est venue. Jambo rimwe ryanjemwo muri mwemu igihe Mwene Data Rusi yagabisha igihe yatuzanira ijambo. Alors cette parole qui Aro est venue à l'esprit iryo jambo rero ryaciye rinza ko ni rya Yetro. a dit Yetro yabwiye umukwe wiwe Mose change-toi des hommes capables. ati niwitoranirize abantu kuvayo 18:21. By'ukuri biboneka yuko ugutangaza ijambo bitegezwa kuguma vyidegembya ku kintu cose coba kiri ngaha canke hariya mu bantu. Je suis tellement attristé. Ndababara cane Surtout quand on ne peut pas igihe aider, udashobora gufasha iyo abantu batemera ubufasha bw'Imana. nous aimerions que tout Twokwifuje le monde ko soit abantu en bose paix avec Dieu. bagira amahoro n'Imana, byo ari byo vyiza. Comme je l'ai dit, Uko nabivuze kumbure ndaza gushira imbere ivyumviro bimwe by'ayo majambo, hanyuma m'asseoir. ndaza kwicarira. Frère Rousse, Mwene Data Rusi nk'uko twamaze kubisezerana azovuga ubutumwa kuri no weekend. Ndavuga yuko tutazoronka ibikorane bihambaye. j'ai aussi le droit d'écouter. Nanje mfise uburenganzira bw'ukumva rimwe na rimwe. Igihe cose abandi baba ariko baravuga ubutumwa bwiza, nanje ndonka umugisha mwinshi cyane. Igihe nanje nteza kuvuga ubwanje, Ce n'est pas bien. si byiza. Alors ce sont les autres qui Rero sont bénis. n'abantu baheza n'abandi bahezagirwa, n'abandi baca baronka umugisha. Ego rero nuko niko bimeze. Ce sont tous des paroles connues. que Ayo nous n'amajambo entendons. tuzi dusoma twumva. Ikibazo cama imisi yose mbega ni ku rugero rwahe yashoboye kugaragara mu buzima bwacu, Dans quelle mesure Dieu ni a pu mu rugero réaliser rwahe nous ce yashoboye qu'il gusohoza muri twebwe ibyanditswe. Et vous savez que Murazi notre désir icyifuzo cyacu imisi yose cyama gikura, ni ukuvuga yuko l'écart entre la promesse et l'accomplissement, amasezerano no gusohoza, l'écart entre la foi itandukaniro ryo kwizera ni gifatika byama bigenda biba bito bito ku buryo Imana ishobora kwakira ico ifitiye uburenganzira. Ibintu byose dusoma hano ni by'ukuri, il faut juste que cela se manifeste. birakwiye ko bigaragara mu buryo bwiza. Nous avons lu ici Twasomye hano récemment en moi qui ne porte pas ngo de fruits. ishami ryose ritagira ivyamwa rirakugwaho rigatabwa. Une parole très sérieuse. Jambo rikaze, Être en lui, ne pas porter de fruits. kuba muri we ntugira ivyamwa, Pas la peine d'être en lui ou nta n'akamaro ko kuba muri we canke wumye canke kwizingitira kuri we kandi utamya ivyamwa vyiwe. Hanyuma isezerano ngo ishami ryose qui est en moi riri muri jewe rikama ivyamwa, ndarituturira kugira ngo ryame cane gose. c'est notre désir Niyo nyota yacu. que Dieu Imana yeze kandi ituture aide ifashe à ce que le fruit kugira ngo ivyamwa bigaragare. et puis la constatation Hanyuma sans moi ikigaragara kindi ngo mutamfise nta na kimwe mu kwishoboza. Jean 15 Yohana 15:5. Sinizera yuko wari umwana w'Imana cette constatation atarabona bino bintu. sans moi Mutamfise vous ne pouvez nta na kimwe rien faire. mwoshobora. Mais cela signifie Ibyo bisobanura yuko hamwe nawe nous pouvons turashobora gukora byose nk'uko Pawulo abivuga. grâce à celui qui Kubwa wa wundi ampa inkomezi, ndashobora gukora ibintu byose. puis il est dit celui Hanyuma qui haravugwa ne ngo demeure pas en umuntu moi ataguma muri jewe
atabwa hanze. Yohana 15:6. Hariho kugeranya kw'abo bantu mu byanditswe byera kumbure mu majambo ya Timoteyo 4:2, aho abantu bataye umugongo bakawutera ukuri, batagumye mu ijambo, batagumye muri Kristo. Timoteyo 2:3. Umuntu wenyene amaze kuguma ngaho niwe ashobora gutera umugongo. Umuntu amaze kuronka niwe ashobora gutakaza. Turabona hano ingene umwami atubwira ati umuntu ataguma muri jewe atabwa hanze. Natwe twasomye ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje niyaguma muri mwebwe. N'amajambo akazi. Yohana 15:7. Niba umwami ashobora kutuzana ahantu tutishinga gusa kumva amajambo yiwe, ariko tureka Imana igakora muri twebwe, aho rero abandi bazobona yuko tutishinga gusa amajambo, ariko tudafite amajambo gusa, ko ariko ko Imana igomba kubana natwe. Umurongo w'indwi, Yohana 15. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, nimusabe ico mushaka cose, ivyo muzobihabwa. Nitwafata aya majambo aya tukaja mu cete ca Yohana, kuko ahanditswe ngo igihe Imana yumva ugusenga kwacu nuko dufise imbere yayo twazanye amasengesho ayo twahawe nayo ubwa mbere. Ntitwasenze nk'uko tubishaka, ntitwazanye ibyifuzo byacu, ariko twazanye ku Mana amasengesho arongowe nawe yari mu kugomba kwiwe. Ikintu cyose kiri mu kugomba kwiwe aracemera, aracumva kandi aragitanga. Hanyuma ku murongo w'8 haravugwa Yohana 15 ngo uko niko data azoshemagizwa nimwama ivyamwa byinshi. Muri byo data arashimagizwa nimwama ivyamwa, nimwama cyane kandi mukaba abigishwa banje. Ni igiki two kwifuza gisumba ko umwami yoja imbere hamwe natwe? No kwifuje kuvuga ngo yoshobora guhazwa, agahimbarwa, akaduhimbarirwa. Turamaze kumva ubutumwa bwiza bugufi ngo Dawidi yajana n'Imana, yahimbara Imana. Niko byari bimeze na Enoke na Nowa na Aburahamu n'abahanuzi. Ndizera yuko dutegerezwa kugera ahantu natwe ko tuzohashika. Niba tugomba kugira umugabane mu izamurwa, aho rero birakwiye yuko amahirwe y'Imana nk'ubwoko bw'Imana aba hamwe natwe. Rero ugukekeranya kose gutegerezwa gukugwa muri twebwe. Dutegerezwa kuba turi mu buruhukiro mu Mana, atari uko twebwe twahagije umutimanama wacu, ariko ku by'ukuri ko twashitse mu buruhukiro bw'Imana. Uburuhuko bw'ibikorwa byacu tukaronka uburuhuko bw'Imana. Havugwa hano muri Yohana 15:9 ngo nk'uko data yankunze niko nanje nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Ikangahe twumvise urukundo rw'Imana. Kumbura umuntu yoshobora kuvuga ati hagarika rero kubivuga, reka dushire mu bikorwa twese hamwe bino byanditswe, kugira ngo Imana ishobore gusuka imigisha yayo myinshi cyane.
ariko birakwiye kuvuga ubutumwa gushikaho ijambo ry'Imana rishikira intumbero yaryo rigasohoza ico Imana yari itumye. Kuvuga ubutumwa bwiza ntibizigera biba iby'ubusa. Mwene Data Rutere yambwiye ati sinagomba kuza kuvuga ubutumwa ati ariko igihe hose uvuze ubutumwa niho dufashwa. Wewe ni wewe ufise iby'inkomoko kandi niko bimeze. Twese biratubangamira kwizera. Iminsi yose twama tuvuga tuti twoshobora kwizera Imana. Umuntu atizera Imana aba yigize umubeshi. Twizera Imana, twizera ijambo ry'Imana, twizera kandi ijambo ry'Imana naho tutoshobora kurisohoza. Turizera nubwo biruko yuko ari iby'ukuri kandi yuko dufise inyota yo gukora ikintu cyiza basi hanyuma hamwe n'ubufasha bw'Imana. Yohana 15:10 nimwitondera ibyagezwe byanje muzoguma mu rukundo rwanje nk'uko nanje nitondeye byagezwe bya Data nkaguma mu rukundo rwiwe. Mu rukundo rwiwe. Hano dusubiye kuronka ukugereranya kw'Imana na Kristo iminsi yose, naho abantu biboma abadashobora kwizera. Igihe numva ejo yuko amakuru yuko Papa yanditse impapuro 150 kuri mpemu yera ko yavuze ku Mana Data n'Imana Mwana. Ubu rero areka avuga Imana mpemu yera n'igikorwa ciwe muri politike n'ibindi. Ivyo byarantangaje. Ese ingena dushobora kuba abashima yuko Imana yatwihishuriye, ingene twese dushobora kubona yuko Imana yafashe ukundi gusha intango nshasha. Kristo niwe yari intango yo kurema kw'Imana. Uguhishurwa kw'Imana ubwayo nk'umwana mu mubiri kugira ngo twebwe bari mu mubiri itugire abahungu n'abakobwa b'Imana. Ariko ntitugomba guteba ngaho, ariko birahambaye cyane. Naho mbere hari n'ubugingo budashira, kandi abo bonyene abarose ubugingo budashira nibo babimenya gusa. Abandi bose birasa, biguma ari bimwe. Reka ndabasomere kugira ngo mubimenye kandi mwibuke ubutumwa bwiza bwa Yohana 17:3. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri n'uwo watumye Yesu Kristo. Voilà en quoi consiste la vie éternelle. Ngiki icubugingo budashira. Ninde atazi intumbero yo guhishurwa kwa Yesu kw'Imana muri Kristo? Ahari ubugingo budashira. Nimba ubugingo budashira buri muri twebwe, turamenya Imana kuko mpemu w'Imana ari muri twebwe, kandi asesa ibintu byose n'ubwina bw'ubumana. Igice ca 15:15 hari rero ijambo rizwi neza. Jean 15 verset 15. Je ne vous appelle pas ne sais pas ce que fait son maître. Sinkibita abashumba kuko umushumba atamenya ico sebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi kuko ivyo numvanye Data byose nabibamenyesheje. Abagenzi b'Imana Aburahamu barose ukugendererwa n'Imana imbere yo gusambura Sodomu na Gomora. Umwami yaramubwiye ati ni gute no guhisha ivyo ngiye gukora. Uwo mwami nyene niwe yabwiye urubyaro rwa Aburahamu muri ino misi ntiyaturekeye mu mwiza, ariko yahishuye ijambo ryiwe n'ukugomba kwiwe. Nitukiri abashumba, nitukiri imvamahanga, turi abo mu rugo
mu nzu y'Imana, turi abo mu muryango w'Imana, turi abagenzi b'Imana. Kandi igituma ni iki gikurikira, kuko nababwiye byose umugambi wose w'Imana nabibonye ukundi gusha igihe mbwiye abantu bari mu bundi bwato bashobora kuvuga amasaha abiri atakintu na kimwe bavuze c'akamaro, ariko gusa nuwo ijambo ry'Imana ryahishuriwe muri kino gihe, muri iki gihe niwe ashobora kuvuga Imana, niwe ashobora kuvuga avugira mu ruhande rw'Imana, kuko byanditswe ngo uwatumwe n'Imana niwe avuga amajambo y'Imana. Yohana 15:15. Sinyibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico sebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi, kuko ivyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Amen. Amen. Ndabivuze ahantu runaka, birakwiye rero yuko ububasha buza kwiyunga kuri ino mekanike. Imana itegerezwa kwemeza ijambo ryayo, ububasha bw'Imana butegerezwa kwinjira muri bino bintu byashizweho, byamaze gutangwa, kugira ngo umubiri w'umwami ushobore kuba wokoreshwa mu bikorwa byose no mu mpande zose. Amen. Hanyuma ikintu ciza cyane tubona, si mwebwe mwantoranije 16, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzosaba data cose mu izina ryanje akibahe. 17. Ibyo ndabibageze kugira ngo mukundane, Imana ikore ku buryo isi imenye yuko turi abana b'Imana. Twarabibonye muri bwa bukwe buheruka, ndizera ko tuzobandanya kumva inkuru nziza, kandi twarerekanye urukundo rw'Imana mu buryo atari ugutandukanya abantu, tureka Imana ikicira urubanza. Ndabibabwiye, mbega umuvuduko uwahe ingene twokwihenda nk'abantu neza, twihuse cyane. Imana iraba umutima, irabona igihishije. Amina. Twebwe tuca urubanza bivuye ku byo tubona inyuma, ariko Imana yoyo ibona ikiri imbere. kandi kuri ahandi kure, murongo wa 18 bana 15 murongo wa 18, isi ni yabanka mumenye yuko jewe yabanje kunyanka itarabanka. Iyo muba abisi, isi iba ikunze icayo, maze kuko mutarabisi ariko nabatoranije mu bisi, nico gituma isi ibanka. Nta na kimwe dufite ciza co kurindira hano ku isi. Ntimwibaze yuko abantu bazodukomera amashi bavuge ngo byose bimeze neza, byose ni byiza. Tuzokwankwa na bose ku bw'izina ryiwe. Kenshi turabibona iyo uvuze izina ry'umwami imbere yaho byose byari bimeze neza, ariko buno nyene urwanko rukaduga, ukacubona yuko urukundo rudashobora kuba ari ugukuri, kuko ahari urukundo rw'ukuri rw'Imana, urwanko ntirushobora kuba ruhari iruhande. Rimwe umutima waba warahindutse, canke ukaba ari wa wundi wa kera,
aho rero tuba twarawutunze gato kugira ngo ibintu ntibiturike ngo bize hanze. Haranditswe 15:20. Mwibuke rya jambo nababwiye, ntumushumba ntaruta sebuja. Namba barampamye namwe bazobahama, namba baritondeye n'ijyanyu bazogitondera. Ni ijambo ry'ububasha. Haranditswe kandi yuko ibyamushikiye bizodushikira. Nk'uko twarose ijambo ryiwe, tuzotegerezwa no kwakira no gukurikira abakurikira mu izina ryiwe n'abakora natwe dukore nk'uko nyene, kuko abantu baramenye nk'uko Pawulo avyandika ngo mwararonse ijambo iryo nabatangarije, atari nk'uko ryaje rivuye ku muntu, ariko ryaje rivuye ku Mana, ari nk'ijambo ry'Imana, kuko by'ukuri niko riri. Abitesalonike ba 2:15. Iyo ijambo ryakiriwe nk'uko nyene ko ari ijambo ry'Imana rivuye ku Mana, rica risohoza igicatumye ritangwa. Nifuje gusoma uwo murongo. Ego ni Abitesalonike ba mbere igice ni ca 2. Abitesalonike ba mbere igice ca 2, mumbabarire, murongo wa 13. Natwe igituma dushima Imana ubudasiba nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye n'iryo ry'Imana, mutaryemeye nk'ijambo ry'abantu, ariko nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, rikorera muri mwebwe abizera. Amen. Amen. Ya jambo nyene, ya mpwemu nyene, byose biguma nk'uko byari biri. Nico gituma dushobora guharura kuri ya migisha nyene, ukwemeza kwa kundi nyene Pawulo aravuga hano mu buryo bufoboye. Rendons grâce à Dieu sans cesse de ce que. Ati natwe igituma dushimira Imana ubudasiba nuko hamwe mwakira ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye n'iryo ry'Imana, mutaryemeye nk'ijambo ry'abantu, ariko nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko, nk'ijambo ry'Imana. Ndizigira yuko gushika uno munsi kandi gushika ku mpera nta kintu na kimwe twatangaje kiretse ijambo ryera ry'Imana, kandi nta n'ikindi tuzokwigira tuvuga mu butumwa bwiza atari ijambo ry'Imana. Igihe tubwira abantu bisunga Mwene Data Branham, bakigisha bagatangaza ibintu byinshi, bagakora ibintu yaba Pawulo yaba Mwene Data Branham batigeze bigisha, aho rero by'ukuri turashobora kuvuga n'ububasha bwose n'ubutegetsi tuti bagenzi suko, kuko ibyo ntibihuye n'ibyo abantu b'Imana bavuze, batumwe n'Imana. Rero dufise amashimwe kugereranya nk'uko twabivuze kenshi, Imana ifatanije n'ijambo ryayo. Dutegerezwa kuronka amahirwe yo gusuzuma kandi twisunga ijambo ry'Imana mu bintu byose, kandi byose biruhukiye kuri ino jambo. Ijambo ryemeza ikintu canke rikaguma ari umwiza. Murazi umuco mukamenya no kugoroka. Ikintu atari c'Imana cashobora kuzanwa mu bineza neza, ya mabuye 12 yaca yigumira uko ameze nk'uko ameze.
kuko yari umuco ntiwagaragara kuvayo 28-30, ariko iyo ikintu caba ari c'ukuri umuco wacu utangura kurabagirana. nico gituma umuco no kugororoka havugwa umuco no kugororoka. Iminsi yose umuco cari icemezo ndengakamere ko ibyaba bizanywe byari bigororotse imbere y'Imana. Ni nako bimeze uno munsi. Umuco nturi ahantu runaka, ariko ngo ijambo ryawe ni itara ry'ibirenge byanje, ni umuco mu nzira yanje. Ni Zaburi 119, Zaburi 105, ngo ijambo ryavugishijwe rirakomeye iyo dufise, kandi mugira neza kuryitondera nk'umuco, nk'itara ryakira ahacuze umwiza gushikaho ikinyenyeri cyo mu gituruturu kizosohoka. Imbere y'uko nicara nagomba gusoma ijambo ryo muri Petero, neza muri Petero wa mbere igice ca mbere. Petero wa mbere igice ca mbere murongo wa 22. Nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mukunde bene data bitagira uruheyiheyi, mukovye mu gukundana bivuye mu mitima. 23, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. 24, kuko abafise umubiri bose basa n'ivyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashugwe y'ivyatsi. Ivyatsi biruma, amashugwe agahunguruka, ariko ijambo ry'Uhoraho ryamaho ibihe bidashira. Kandi iryo ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe. Amen. Mbega ikintu cyiza cyane. Ubutumwa bwiza ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nibwo butumwa bwiza, kandi ibyo dutangaza bitegerezwa kuba ijambo ry'Imana. Niba ari ijambo ry'Imana, aho rero turafise kuvuga ibyo bintu nyene nk'ibyanditswe hano. Niba nsoma hano ubu ngo abafise umubiri bose basa n'ivyatsi, ejo hari umugore afise imyaka irenga 90, hanyuma ukaraba abo bantu ukibaza ingene yari ameze igihe yari karakura, ifise imyaka 10, 20 n'ibindi. Umuntu mu buryo bw'umubiri aragenda, turaza tukagenda, turaza tukagenda, turiyagura nk'amashugu. No munsi tukibaza kuri babyeyi bacu, abasokuru bacu, tukavuga tuti barashaje. No munsi baraturaba bakavuga bati bya bindi nyene, umuntu yashaje. Uko niko ubuzima bumeze, ariko ku buntu bw'Imana yashimwe Umwami. Ishugwe, igiti, ibyatsi biruma, amashugwe agahunguruka. Mbega imbere y'ici bimera gute? Icyari cy'ubuzima cyose kirasubira kikahaguruka. Imbere yose haza ubuzima bushasha, imbere y'ici hahaguruka ubuzima bushasha. Cyari cyarapfuye imbere yaho, ibyatsi n'ibiti byose, ikintu cyose cyari gihamvye munsi, ibiti bitagira utubabi byose
byariko biraboroga, hanyuma imbere y'uko haza ici byose bikaba bitandukanye nk'uko dukunze kubivuga cyane. Iyo haba ugufuba, uguhamba, mbere niko bimeze. Nari nasezeranye yuko nza kuvuga ku gihe cyo guhamba, hari kuwa mbere isaha 18 ego, hari kuwa kabiri isaha 9 ku muhingamo. Raba rero, raba aho tugeze. Ariko twarabivuze kenshi, umuntu arisanzura hama akagenda, ariko iminsi yose Imana umwaka wose iduha ubutumwa bwiza bw'ubuzima n'urupfu n'ukuzuka. Ibintu ntibihagarara hamwe, ntibihagararira ku guhamba. Turafise amashimwe ibwina y'Imana. Raba rero iri jambo rya Petero bihuza neza n'ibyo Pawulo yavuze imbere ngo ehe ijambo iryo mwatangarijwe ubutumwa bwiza. Petero wa mbere 25 no bemeza yuko iyo mbuto y'Imana yashizwe mu mitima yacu kubwo gutangaza ubutumwa bwiza bw'ibihe bidashira. Aho rero murashobora guhamba neza ndazi ko nzozuka, naho mwompamba kubw'imbuto y'Imana idashobora guhambwa kandi idashobora kubuzwa guseruka. Umuntu arahambwa, ariko imbuto y'Imana aho biri hose irahaguruka. Kubw'ibyo dufite amashimwe ku Mana. Ijambo ry'Umwami rigumaho ibihe bidashira, natwe tugumaho ibihe bidashira hamwe n'ijambo ry'Imana, kuko twavutse ubwa kabiri, tubyawe n'iyo mbuto nyene y'Imana y'ijambo, kubw'ivyizigiro bizima. Ntituzoronka ubugingo buhoraho oya, twamaze kuronka ubugingo buhoraho kubwo kwizera Yesu Kristo Umwami wacu, kuko haranditswe gutya ngo ufise umwana aba afise ubugingo buhoraho. Yohana wa mbere 5:12. Na Yohana aravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, abizera izina ryiwe. Yohana wa mbere 12. Twoshoboye kuvuga gushika ku mpera ijambo iryo mwabwiwe ubutumwa bw'agakiza, ubutumwa bwiza bizogumaho gushika ku mpera. Ijambo ry'Imana yacu rizoguma ari ibihe bidashira, natwe hamwe n'iryo jambo. Imana ibahezagire mwese, amen. Rero tuvuga iki? Twamaze kumva ubutumwa bwiza, rizera yuko twese twakozwe ko ku byavuzwe, tukaba twizera n'umutima wacu wose, kuko turazi yuko tudafise ayandi mahitamwo kiretse kwizera. Twagerewe kwizera. Mwene Data n'abashiki bacu, twamaze kumva havugwa ugutoranywa. Umwami yabivuze mu buryo bwiza cyane. Si twebwe twamutoranije, niwe yadutoranije, kandi ivyo niko biri n'uno munsi. Yaraducaguye. Nimba iyo bitaba bimeze gutyo, bakundwa bene Data n'abashiki bacu, ntituba turi hano. Kandi nk'uko ikindi kintu ciza cyane, nk'uko byavuzwe hano mu ijambo, ngo ntakibita abashumba, abagurana, ariko abagenzi. Kubera iki? Kubera adashobora kuzeza umushumba, ariko byose yabijeje abagenzi biwe muri iriya minsi, natwe no muri ino minsi yacu. Niba turi abagenzi biwe, yatujeje ibintu byinshi. Turashobora kuvuga mu by'ukuri ati twebwe tutarimwe, tutiyishize hejuru, yahatujeje ibintu by'ibanga. Amen.
yabitumenyesheje yahishuye ijambo ry'ukuri ku bintu byose abantu kumbure badatahura. Amen. Kuko mwene data amaze kubivuga, nimba bidahishuwe n'Imana, aho rero ntushobora kubitahura. Ni bangahe umwami yabwiye muri kiriya gihe ciwe, hanyuma ni bande bamutahuye? Ni babandi gusa abo ugutahuzwa ijambo ryiwe barihawe, abandi barabandanije gutyo, nta kintu na kimwe babikojeje, kandi gushika no muri no minsi kumbure barashobora kubyumva, barashobora kubisoma, ariko iyo Imana ituguruye ugutahura kwabo ntibashobora kubikoza ikintu na kimwe. Byari bihambaye kuri jewe, nibwiye nti dushobore kandi dutegerezwa kuba bashima ko yaduhishuriye amabanga yiwe. Uko mwene data yamaze kubivuga, ntidushobora kugira ikindi gitandukanye kiretse kuzana ico Imana yaduhaye ku bw'ubuntu. Pawulo nawe nyene ntiyashobora kuzana ikindi kiretse ico Imana yari yamujeje. Petero nawe nyene ntiyashobora kuzana ikindi kiretse, oya, ntibyashoboka. Yazana gusa ikintu yahawe. Niko bimeze kuri twebwe bene data n'abashiki bacu, nta na kimwe kindi twozana kiretse ico twahawe. Nibyo byiza, ntacyo bitwaye ibyoshika. Ndibuka amajambo ayo Pawulo yabwiye abitesonika mu gice ca kabiri. Mwene data Frank yashoboye gusoma kure, ariko nari maze gusoma umurongo wa 3 abitesonika ba mbere 3. Kuko ubutumwa bwiza bwacu ntibuzanwa n'ibineza neza canke ukugomba kukonona canke impemu y'ibihari, oya, guko cagwe n'Imana yo kubona ugutangaza ubutumwa bw'agakiza. Rero turavuga gutya tuti si ukugira ngo duhimbare abantu, ariko kugira duhimbare Imana. Tesalonika ba mbere 2, 3 na 4. Oya, bwari yari kubwiwe nk'uko Imana yabigomba, niko yabivuga, niko yabikora. Mbega si byiza? Ego, yavuze muri ayo majambo nk'uko Imana yabigomba, atari nk'uko abantu bagomba kubyumva. Kumbure ibyari kuzana ibijya mu matwi abantu, ariko yategetswe kuvuga iby'Imana yamutegetse kuvuga. O mbega ingene ari iby'igiciro aya majambo. Umurongo wa 4. Ubu rero ariko kuko Imana yatwemeye ko turabo kuzezwa ubutumwa, niko tuvuga. Ntituvuga nk'abagomba kunezereza abantu, ariko nk'abagomba kunezereza Imana. Ijambo ry'Imana riteza kuzanwa muri ino saha. Abantu bavyemera cyangwa batavyemera, umuntu adashaka, abantu badashaka ntibabyemera, n'abantu badashobora kuvyemera. Ariko hari abantu bavyemera, aro bagenzi banje bakundwa. Ibyo byagenewe abo rero babikunda, ngo niwe apima imitima yacu. 5. Kuko na rimwe twigeze kuvuga ijambo dushashe akarimi, murabizi, n'amajambo y'inkomezi. Kumbure nimba tugomba kubivuga n'amajambo akomeye hano, kuko batavuze amajambo yo gusiga inkore ku maso, ariko bazana ukuri kuzuye bakarugushira ku giterekwa kw'amatara. Pawulo yashaka kuvuga yari umunyabwenge, yari afise ibintu byinshi nk'ivyo by'ubwenge, ariko igihe yategerejwe guheba byose, abiraba nk'uko ari umwanda w'umucafu, amaze kubona ubuntu bw'Imana. B'Ifilipi ba 3:8. Uko natwe ariko dushobora kuvuga hano, aravuga hano mu buryo bwiza, ngo ntiyakoresha amajambo yo gusiga inkore ku maso canke guhisha ukwifuza. Imana niyo cabona c'ivyo. Natwe ntitwagombye iby'abantu, ntitwarondera ubwiza bw'abantu, ntibarondera ubwiza bw'abantu. Bategezwa kuvuga bategetswe n'Imana.
minsi ya nyuma nasomye umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 18 ni ikibazo cy'ukungene umuntu ateza kwitwara akazana amajambo y'Imana yazaniye abantu n'ingene abantu bamugarariza ariko nawe nta kindi yakora yari yagenewe n'Imana. Bagenzi banje yateza kuvuga ico Imana yari yamutegetse. Cyo abantu bakora ntibyamuhangayikisha ntibyamuhagarika, yateza kubandanya kuvuga. Yari yatumwe n'Imana, yari uwatoranijwe n'Imana. Nibyo gusa abatoranijwe n'Imana nta kindi bokora, bategerezwa kuvuga amajambo y'Imana. Murongo wa 6, kandi ntitwarondera icubahiro cyo ku bantu ariko kuri mwebwe canke ku bandi, naho tuba twarashoboye kubaremera kuko turi intumwa za Kristo. Bari kurondera ubwiza ariko twaritonda hagati muri mwebwe nk'uko umurezi abungabunga abana biwe. 8, niko twabagirira igishika, nico catumye duhimbarwa no kubaha no kubaha si ubutumwa bwiza bw'Imana gusa, no kubaha atari ubutumwa bwiza bw'Imana gusa ariko n'ubwacu bugingo nabwo, kuko mwabaye abo dukunda rwose. Ego mbega aya amajambo y'igiciro bakundwa bene data n'abashiki bacu. Urukundo rw'Imana rurengeye byose. Turabibona hano muri ano majambo yose. Pawulo abo bantu b'Imana bakora mu rukundo, kuko urukundo rw'Imana rwari mu mitima yabo. Imana itugirira ubuntu bwayo natwe muri ino minsi idufashe, ni iby'igiciro dushobore kuza tuvuye hafi tuvuye kure. Urukundo rw'Imana nirwo ruduhuza. Tushobora kuza kandi tukongera tukaza, nivyo kuri namwe abaza muvuye kure. Ntibiba biba byoroshe, turabizi. Ibyo byose bisaba uburyo, amafaranga niki. Turabibona, turizera yuko urukundo rw'Imana rutegeka imitima yanyu, mufise inyota y'ijambo ry'Imana ritanyiganyiga. None byo tumara iki kuzana ibindi bintu kiretse ijambo ry'Imana? Niryo rigumana ububasha bwaryo gushika mu bihe bidashira. Natwe turabinezererwa, tubifitiye amashimwe. Imana ihezagire ano majambo make muri rino joro. Sinkenerwa yuko ubutumwa bwiza buba burebure cyane iminsi yose. Icyangombwa ni uko twakira ijambo ryose iryo dusoma tukajakira nk'agatete k'izahabu, twama tubisubiramwo. Ni mbere birasumba izahabu bakundwa. Mbere n'izahabu yo kwisi izohera, ariko icimwe mu kizogumaho, kizobaho icibihe bidashira. Nico gituma dufise amashimwe hamwe ku Mwami hamwe n'abandi. Imana iduhezagire twese. Ibyo ni ryo sengesho ryanje. Amen.